amateka yawe yigeze guhinduka. Singiye kuva muri aya materaniro. Haleluya. Imana igukorera igitangaza gitanguzanya amateka mashasha mu buzima bwawe. Nimbabazi yuko umuryango wawe urangwa n'amateka yo kuraguza, nasenga Imana iguhagurutse nk'inyishu y'ibisubizo mu muryango wawe. Abantu babyizeye bambwire amen. Abantu bizeye ko bagiye gutanguza amateka mashasha mu miryango bambwire amen. Haleluya. Aha, Mariko igice cya gatanu. Mariko igice cya gatanu. Wahageze muri we? Pastor. Mariko igice cya gatanu. Umurongo. Hera ku murongo wa mbere. Usome wihuta. Nanjye narangiriza mu byakozwe n'intumwa 16. Abariko barandika ibyakozwe n'intumwa 16. Were ku murongo wa 20 wa 16 tugeze ku murongo wa 19. Bari byabuza Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu. Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu cy'Abageraseni. Aha. Avuye mu bwato. Umuntu yinjiwemo n'imwe mu bihumanye. Ava mu masenga y'inka. Ataramusanganira. Aha. Yaba muri ayo masenga. Ntiyagira uba akibona icyo ashobora kumubohesha. Aha. Niyo woba umunyororo. Aha. Kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi. Aha. Iyo amaboko akayicagagura. Aha. Iyo amaguru akayivutagura. Aha. Ntiyagira umuntu afise inkomezi zomutururuza. Maze iminsi yose ku murango no mw'ijoro. Yama muri ayo masenga ku misozi. Ataka. Yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure. Arirukanga arunama. Asemerera n'ijwi rirenga. Ati duhuriye ga Yesu mwana w'Imana. Isumba byose. Ndakurahiye Imana ntumbabaze agashinyaguro. Kuko yaramubariye ati va mu muntu wamwe mihumane. Aramubaza ati witwa nde? Aramwishura ati Gitero. Iryo zina ryanje kuko turi benshi. Aramwinginga cyane. Ntazirukane muri icyo gihugu. Muri iyo nama. Muri iyo komine. Muri iyo karitsiye. Muri uwo muryango. Zimwinginga ngo nagire gute? Ntazirukane muri icyo gihugu. Komeza. Kandi kuri uwo musozi hari umukuku mwinshi w'ingurube zirisha. Umukuku mwinshi w'ingurube zariko zirarisha. Ziramwinginga. Ziti turungike muri ziriya ngurube. Tuzijemo. Arazemerera. Izo mwemu zihumanye zimusohotsemo. Zinjira muri nyangurube. Umukuku wirukira mu gatembwe. Zisuka mu kiyaga. Zari nk'ibihumbi bibiri. Amazi araziniga. Abaziragira barahunga. Bagira gute? Barahunga. Aha. Babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo baraza kuraba ibibaye ibyo ari byo. Bashikaho Yesu ari. Basanga uwari yinjiwemo n'abadayimoni. Aha. Yicaye. Yambaye. Ubwenge bwagarutse. Haleluya. Ndashaka muri ariko barasoma. Ntabwo dusomeye amajambo kugira gusa tutumwana. Ndashaka murabe igice cy'umugabo ubuzima yarabayeho. Murabe kondisiyo yarabayeho. Murabe n'igitangaza Imana imukorera.
murabe nibigiye gukurikira iki komeza basara mu byakozwe ni mu 16 bari ku 16 komeza ha ndatugeze bwagarutse ubwenge bwagarutse umwe nyene yari yinjiwemwo na ca gitero umwe nyene yari yinjiwemwo na ca gitero baratinye ababibonye babadondera ivyuwo yinjiwemwo n'abadayimoni ababibonye babadondera ivyuwo yinjiwemmo n'abadayimoni n'ivy'ingurube batangura kumwinginga ngo ave mu ntara yabo batangura kugira gute kumwinginga ngo ave mu ntara yabo mu yandi majambo deliverance y'uyu mugabo iteye ikibazo abandi deliverance y'umugabo aho kunezererwa deliverance abantu bakigatangura kugira gute batabwiye kwirukana Yesu mu yandi majambo hari abantu bariko baratera imbere ku buzima bw'uyu mugabo tubwire gute niko murazi unyara abantu uranyuboneza niko hari ahantu nikonesha hari ahantu ugomba ko muyuboneza mu yandi majambo hari abantu bariko baratera imbere bariko baradandaza bakunguka bariko barorora kandi bikagenda neza mugabo hari umuntu yari connection hagati y'ibyo bakora niyo bariko baraje Yesu ageze muri inka icamuzanye ni kwa kuja kuvuga ubutumwa icari kimuzanye muri intara y'abageraseni yari deliverance y'umugabo ndatangaje kuri iki gicani igituma Yesu ari hano ni kubwa deliverance yawe igituma Yesu ari hano muri aya masaka ni kubwa deliverance y'urugo rwawe sinzi umuntu ari inyuma y'ibyago uri kurahurana nabyo ariko ndasenga Imana imanurira umuriro mu izina rya Yesu Imana iturire umuntu wese ari inyuma y'ibyago uri kurahurana nabyo hari ibintu utazi iyo byazananye hari ibintu utazi uwari guteje ariko ndasenga Imana ikore deliverance mu ntara y'iwanyu Imana ikore deliverance mu rugo rwanyu Imana ikore deliverance aho ukorera ndasenga Imana haleluya aramwinginga ngo agume kuri we ntiyamukundira ariko aramubarira ati ca imuhira iwawe hajye nyine bakurogeye iwanyu gasubiremo ako kantu kubera iki Yesu gusubije mu biwa ati ca imuhira kuko Yesu yari kumubwira ati kubera ko namukoreye deliverance kubera nzi yuko niwasubira mu ntara y'iwanyu urashobora kubona ibiruta ibyo wabonye mugabo Yesu aramubwira ati nejeje kukubohora kandi ndagushize ku budahangarwa ku buryo ibicaniro byo mu bitazosubira kandi kukubiganiza ndasenga Imana igukorera igitangaza kinyuranye n'iby'amateka y'abiwanyu nimba iwanyu batarongorwa Imana iguhereze mariage haleluya Imana igukorera ikintu batazosubira kandi kukubiganiza Chimuhira iwawe mubi wanyu ugati mubi wanyu bagiye gutangaza n'amateka y'ubuzima bwawe ndavugana n'umuntu wewe Imana yarakwisigarije kugira ngo wewe Imana itangurane nawe amateka mashasha ndavugana wewe Imana yarakwisigarije kugira ngo itangurane nawe amateka mashasha ibyo utigeze kubona kuri so na nyoko ugiye kuba uwa mbere bitanguje mu mateka y'iwanyu aho so na nyoko batageze ugiye kuba uwa mbere mu mateka y'umuryango wanyu bavuga ati muri uyu muryango hari umuntu ariko aratera imbere muri uyu muryango hari umuntu ariko aragera kure mu buzima muri uyu muryango hari umuntu yubatse haleluya umuntu yakoze mariage birakunda muri iyi famiye hari umuntu yubatse zikomeye ababyize babwira amen ubabarire ivy'umwami Imana gukoreye avuga ati hari imbaraga ziruta izindi hari imbaraga ziruta izindi ndasenga izo mbaraga zitangure kumanuka ku buzima bwawe zakurushije kugera ku masezerano ariko hari izindi mbaraga zigiye kubikugezamo bagiye gutangazwa n'ibikuba mu izina rya Yesu bazi kutazopfa wubatse bagiye gutangaza mariage ibaye haleluya kandi barakoze uko bashoboye kugira ngo ibyawe bitagenda neza abatize babwire amen kandi nyene kugiriye ikigongwe
aragenda atangura gukwiza idekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose abantu bose baratangara. Amen. Bagiye gutangazwa n'ibikubaye ko mu izina rya Yesu. Bagiye gutangazwa n'ibikubaye ko mu izina rya Yesu. Pasa ibyakozwe n'intumwa 16 ugeze manuke nakubwira ugaruke. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Byakozwe n'intumwa 16 nyene. Nazi amajambo y'abantu umukobwa arimo dayimoni. Umukobwa arimo dayimoni. Bukeye tugiye aho basengera. Duhura n'umwigeme arimo dayimoni. Aragura. Yaratungishije abashebuja. Yaragize gute? Usiuko ni abantu bateye imbere mu buzima atari uko bafise amashuri menshi, atari uko bafise amadiploma akomeye. Batunze kubera ibimazi by'ubuzima bwabo. Batungiye ku kimazi cy'ubuzima bwabo. Batungiye ku izina ryabo. Batungiye ku nyenyeri yabo. Ariko ndasenga Imana ikore deliverance muri iki gicana. Ndasenga Imana igukorere deliverance mu izina rya Yesu. Batangure guhomba nawe utangiye kutunga mu izina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndagu. Uyo aradukurikira twebwe na Paulo. Asemerera ataba abantu n'abasabyi b'Imana isumba byose kandi bababarira inzira y'agakiza 18 amara iminsi myinshi agenza cyo ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati ndakubariye izina rya Yesu rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya komeza maze bashebuja babonye yuko icyo baziga ko inyungu kivuyeho bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashingantahe babashyira abacamanza maze abantu babahagarika imitima yabo Imana igomwisha mu gisagara cyose. Amen. Amashimwe kubicwe bicika. Amen. Ugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro dusanga ahantu henshi Imana kugira ngo isubire kandi Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, bamaze kugwa mu cyaha. Ikintu Imana yakoze yatanze ikimazi, yafashe umwagazi atagasema afise maze Imana iramubaga kugira ngo isubire kandi gusubira kandi kugira gute kwambika Adamu na Eva. Amen. Tuzatumanya yuko iyo tuvuze igitambo, iyo tuvuze ikimazi naho bitandukaniye n'igicaniro. Bisigura ngo Imana hari igicaniro Imana yarihereje kubaka kugira ngo ishobore gutabara ubuzima bwa Adamu na Eva. Tubona yuko ugiye kuraba muri Kristo Yesu urubanza rwari kutuzako, imivumo yari kutugeraho. Iyo mivumo Imana yafashe ikimazi cy'umwana wayo agiye gupfa ku musaraba, aravuga ngo byose bigize gute? Byose birarangiye. Bisigura ngo igihano kiturongesha amahoro cyashizwe kuri nde? Cyashizwe kuri Yesu. Bisigura ngo ikintu Imana yakoze mu itongo rya Edeni byasabye ko Imana itanga ikimazi gicungura ubuzima bwa Adamu na Eva. Mungurikirane neza. Twabonye yuko mu mateka ya Bibiliya generasiyo ya mbere yatanguye gutanga ibimazi ni Kayini na Abeli.
ikimazi cyiza. Oya, Imana yanze ikimazi cya Kayini kubera ko kitari ikimazi cy'amaraso. Vuga ati ikimazi cy'amaraso. Vuga ati ikimazi cy'amaraso. Ntabwo Imana yanze ikimazi cya Kayini. Imana yanze ikimazi cya Kayini. Nicyo gituma Imana yabwiye Abeli ati ntabwo wakoze nabi. Ariko wirinde cyane, niwakora neza ntushobora kwemerwa. Ntabwo Imana yari yanze ikimazi cya Kayini, ariko Imana yari yaranse uburyo ikimazi cyatanzwemo. Kubera ikimazi cyonyine gishoboye kumanura Imana ikava mu ijuru cyari ikimazi cy'amaraso. Mugurikire neza. Iyi si imwe mu turimo. Ayiwe maraso. Mujyane bazamu. Imana ntabwo ishobora kwihangana. Iyi si imwe mu turimo. Ntabwo ishobora kwihanganira ahantu hari amaraso. Nicyo gituma ugiye mu by'abapfumu n'abarozi n'abandi bakoresha mwene ibyo bintu, uzasanga principe ya mbere ituma isi imwe muyinjira mu bikorwa ni ugutanga ikimazi kugira ngo abadayimoni iyo umaze kubona amaraso kugira ngo bashobore kwinjira mu mafere y'ubuzima bw'abantu. Hari ibintu bine mugomba kumenya ku bijyanye n'amateka y'ibicari. Ndacyari muri introduction. Ibintu bine. Ikintu cya mbere mugomba kumenya ni uko iyi si imwe mu turimo, iyi si turimo y'ibiboneka, ibyo tubona n'amaso si ibyo gusa bihari. Biratubwira ngo ukwizera niko kutumenyesha yuko ibyo tubona n'amaso byavuye mu isi itaboneka. Mu yandi majambo, ibyo uri kurabona wewe si ibyo gusa bihari. Aha turi hari abamarayika, aha turi abantu babyize bambwire amena. Aha turi hari abamarayika, aha turi ingabo zo mu ijuru ziriko ziragendagenda. Mu yandi majambo, nicyo gituma Pawulo yandikiye ab'Ikorinto arababwira ati kuko tutarongorwa n'ibyo tubona, ariko turongorwa no kwizera. Haleluya. Abantu babyize bambwire amen. Umviriza rero, mu mateka ya Bibiliya umuntu wa mbere yatanguye kubakira Imana igicaniro ni umugabo yitwa Nowa mu Itanguriro igice cy'umunani. Mwumvise rero ibyabaye inyuma ya demosi ikomeye. Imana imaze kurungika umwuzure ku isi, abantu bose bagahona, Imana igafuta isi. Nowa avuye mu bwato, ikintu cya mbere Nowa yakoze yubatse igicaniro agitanga kw'ibimazi, maze Imana igira gute? Imana iramanuka maze irarahira yuko itazosubira kugira gute? Yuko itazosubira kubona isi. Bisigura ngo aba bantu bari babizi uburyo bwonyine bwo gushobora kurondera Imana, bategereza guca kuco twita principe y'ibicaniro kugira ngo abantu baze barondere favere y'Imana. Nababwiye ni biratubwira ngo nubwo turi n'umubiri ariko ntabwo tugwane mu buryo bw'umubiri. Amena. No kuko abo tugwana nabo si ab'inyama n'amaraso, n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza mu isi imwe. Mumurikirane neza. Verse 1. Haleluya. Haleluya. Murakunda inyigisho? Murakunda inyigisho? Ibi bintu ndabyubatse muri mwebwe bano Imana. Nta mupfumu nta murozi wo mu muryango iwanyu azosubira kukunyiganisa. Kubera hari igicaniro Imana yubatse ku buzima bwawe. Igicaniro cy'Igorogota nicyo gicaniro Imana yubatse ku buzima bwawe. Ntacyo bitwaye amaraso y'ibimazi ariko arameneka ku bwawe, ariko aragenda gutangariza amaraso y'umwana w'Imana yamenetse ku bwawe. Haleluya. Haleluya. Kugira ngo abantu basubire biyegereza Imana. Muri Ancien Testament, mu Isezerano rya kera, bategerezwa kubaka ibicaniro kugira ngo barondere favere y'Imana, barondere connection y'Imana, batangure kurondera. Reka tugaruke ahantu hamwe. Aburahamu nawe yabayeho ubuzima, Imana imaze kumuhamagara akava mu nzu ya se. Niko nagerageza kwiruka. Akava mu nzu ya se. Biratubwira ngo Imana imaze kuvugana nawe. Aburahamu hari imipfumo y'ubwoko butanu yari iranze mateka yo mu nzu ya Tera, kubera ko se wiwe yitwa Tera. Tera bisigura ngo umuntu atagera iyo ariko araja, umuntu adashobora kugera kure. Niryo zina Tera. Tera bisigura ngo umuntu adashobora kugera kure. Tera bisigura umuntu adashobora kurenga karimbi. Tera bisigura umuntu adashobora kugera kure. Ariko ndatangaje muri iki gitondo muri aya materaniro abavuze kutazogera kure mu izina rya Yesu, ndatangaje kugiye kugera kure cyane yabo bageze mu izina rya Yesu. Abavuze ko atazogera mu buzima, ndatangaje muri aya materaniro ugiye kugeraho batageze mu izina rya Yesu. Abana bawe bazokwiga amashuri batize. Haleluya. Abatize babwire amen.
umuvumo wa mbere wari umuvumo ufatanye n'izina mu muryango wa Aburahamu. Aburahamu ntabwo yitwa Aburahamu, yitwa Aburamu. Imivumo y'ubwoko itanu yari iranze amateka y'umuryango wa Aburahamu kugira ngo Imana ikure Aburahamu mu nzu ya se. Bana w'Imana, ari ibintu Imana idashobora gushitsa mu buzima bwawe kubera connection, kubera inzu wavuyemo, kubera amateka yaho wavuye. Imana ishoboye byose, ariko kugira ngo Imana ishize ibyo yabwiye Aburahamu byasabye ko Aburahamu agira gute, ava mu nzu ya se kugira ngo ajye mu gihugu Imana yagize gute, igihugu Imana yamweretse. Umviriza rero, karande ya mbere yari karande ifatanye n'izina rya Aburahamu. Kandi birashoboka yuko mu mateka, kuko muri icyo gihe abantu barongorana ku miryango, mu mafamiye, na Sara kugira ngo Imana ishobore kumuhindurira izina, kuko aya mazina Imana yabahinduriye byasabye ko Imana ishiramo akantu ka connection kabatandukanye n'amateka yo mu mazu y'iwabo. Cyo gituma Aburahamu Imana yaciye imukura kuri Aburahamu, yaciye imukura kuri Aburahamu, Imana imutereka kuri Aburahamu. Sarai byasabye ko Imana imukura ku izina rya Sara, Imana imuhindura kuba Sara. Umuvumo wa mbere uzi yuko ari imiryango abantu tubamo itazopfa imenyekanye kubera ko basogokuruza bacu bahawe amazina batahawe n'ababyeyi, ariko yabaye amazina bahawe n'abadayimoni, bakakwitirira amazina utazi aho yavuye. Kumera abantu bagiye kuraguza, ugiye kuvuka baguhereza izina ry'amasezerano yakozwe mu miryango. Amena. Icyo gituma uzosanga abantu benshi bakimenye n'Imana byasabye ko Imana yentervena mu buzima bwabo kugira ngo ibahindurire amazina. Igeze kuri Yakobo, Yakobo yari umunyamugisha, Yakobo bisigura umueskro, Yakobo bisigura umuswaganye, umufrape. Kandi mwibuke amateka ya Yakobo, Yakobo yari umunyamugisha, Yakobo yari yaramaze guhezagirwa, Yakobo amasezerano yari ku buzima bwiwe, ariko Yakobo ntiyari gushobora kwinjira mu mugisha Imana itabanje kumugira gute, kumuhindurira izina. Nicyo gituma amaze kurwana n'umumarayika akanesha, ikintu cya mbere Yakobo yakoze, bari Imana agenda babwire hari imigisha idashobora kuza mu buzima bwawe bivanye n'amateka y'izina baguhaye. Haleluya. Yakobo rero umumarayika bari Imana iratuzi kandi izi n'amazina yacu. Ababyize babwire amen. Iratubwira ngo Imana iratuzi kandi izi n'amazina yacu. Ariko Yakobo amaze kunikana n'umumarayika, ikintu cya mbere marayika yabajije Yakobo, yamubajije ati ngo witwa nde? Kubera iki witwa nde? Muribuka yuko Yakobo yibye umugisha Esawu mu kugira gute, mu kubesha ko yitwa nde, yitwa Esawu. Yakobo yabeshe aravuga ati ni Esawu. Amaze kubesha, umugisha umutegereza kuza kuri Esawu uza kuri Esawu. Yakobo naba rero ibyo sigomba kuvuga ibintu byinshi. Yakobo ntabwo yigeze abamo umugisha. Kubera iki? Yakobo amaze kumenya yuko amaze kwiba umugisha wa mwene se, mwene se atagira inama yo kumwica, aca agira ereri ikomeye yo guhungira mu nzu y'umugabo witwa Labani. Mu nzu y'uwitwa Labani, Labani bisigura ngo umuraguzi, umuntu aragurisha inyenyeri. Ndashaka mumurikirane neza. Labani bisigura ngo umuntu aragurisha inyenyeri. Mu yandi majambo, Labani yari umusipesiyaliste, yari umuntu w'umuhanga. Akubonye gutya yacamenye kuzoba muri 2025, akubonye gutya yacabona ko uhamagariwe kuzoba perezida de la republique, akubonye gutya yacabona kuzoba uhamagariwe kuba premier ministre, akubonye gutya yari abizi yuko uhamagariwe kuba umuntu akomeye mu kazosi. Umuriza rero, Yakobo yaje guhura na Labani ari umutindi, Labani ataca afise, Labani amerewe nabi, Labani aputanye. Ariko Yakobo amaze kwinjira mu nzu ya Labani, niwo munsi Yakobo yaciye atangura gutakaza icyo twita inyenyeri ku buzima bwe. Imyaka 20 yabaye mu nzu ya Labani, imyaka 20 Yakobo ari umunyamugisha. Amasezerano ya Aburahamu yategerezwa gushitswa muri Yakobo. Amara 20 ari mu nzu ya Yakobo. Haleluya. Ari mu nzu ya Labani, bituma Yakobo ageze mu myaka 14, imyaka 20 amaze gukorera Labani agatunga akamererwa neza. Amena. Natabwiye n'ababwira ari amasosiyete. Haleluya. Ari amasosiyete, ari amashirahamwe
yavuye muri Cote d'Ivoire twabaye arabwira ati aba bantu bose ubona muri New Africa nta mashuri bafise kugira ngo winjire muri urwo rwego nibaraba amashuri wisi baraba icyo mwisimwe baraba ikinyenyeri yawe isigura mwisimwe bakurate bakavuga ati uyu muntu nicyo gituma uzuga hari abantu muzi nabo sindi reka mbibwira abavyeyi babisubikwa ko wihuta cyane ko nihuta tugere afite ubwoba bw'umwanya haleluya amen nubwo atamena ariko numva ko muri kumwe amen ntabwo ile ubwoba amen sio kimenyesha cy'uko abantu bari barakumva amen amen kimenyesha haleluya haleluya ntabwo Labani yahezebye kubera umugisha Labani yahezebye kubera Yakobo nicyo Labani agiye kuraba neza agiye gusezerera Yakobo aramubwira ati ni amahoro menshi gutwara abagore n'abana ni uburenganzira bwawe mugabo imana zanje zaraye zimbwira ko imana yamaye umugisha ku bwawe mugeni bashaka hari abantu muri iyi si badashobora gutunga mugabo kubera ko bamenye pasiteri yaratubwiye ngo abarozi bo nitwe tuba mu mwemwe tukaja mu mubiri abarozi bo baratuzi uzi yuko hariyo amazu abarozi badashobora kubakwa kujya gukindira kubera iyo nzu uretse ko uba muri chambre salon abarozi babonye uri muri iyo nzu bamenya ko uyu muntu ari muri iyi nzu atari umuntu asanzwe abavise babwira amen abarozi barabizi mu mateka delivrance ya Aburahamu nababwira umuvumo wa mbere wari ufatanye n'amateka y'isi kugira ngo Imana itangure kugendana nabo byasabye ko Imana ibakura kuri Aburahamu na Sara Imana ikabinjiza kuri Aburahamu bisigura ngo sogokuruza w'amahanga kubera iki Aburahamu bisigura ngo ingumba umuntu atabyara umuntu atarondoka umuntu atagwira nibyo bisigura Aburahamu Sara nawe kwari uko nyene kugira ngo Imana itangure kugendana nabo Imana yabanje gukora delivrance y'amazu ndasenga Imana ikore delivrance ku mateka mabi afatanye n'izina ryawe ndasenga Imana ikore delivrance ifatanye n'iryo zina sinzi abarigwaye iyo bari bapfuye ariko ndatangaje yuko Imana ije kukweza mu izina rya Yesu Imana ije kugutandukanya nayo mateka mu izina rya Yesu umviriza rero umuvumo wa kabiri wari umuvumo wo kutagira iyo bariko baraje reka sobanura imivumo itanu yari iranze umuryango wa Aburahamu bantu b'Imana nababwiye ngo tera bisigura ngo umuntu atagira iyo bikaraje umuntu adashobora kubyinjiramo ari abantu benshi bagendana amasezerano mw'isi y'umwuka adashobora gusohora kubera ari itegeko rivuga riti muva mu muryango w'abantu ataho bagera mu buzima niyo bageze mu bintu bikomakomeye mu buzima bategereza swate guhomba swate gusubira inyuma kugira ngo bazosubire kandi guhaguruka kugira ngo bagwane no gushika iyo bariko barasha mwumvirize rero nicyo gituma mu miryango hari abantu uzosanga bafise ukuboko k'umugisha ngo kubera ibicaniro byo mu mazu y'abaso babo kandi nababwiye mu mateka ibicaniro ntabwo bitangurana natwe naberetse rapopose yuko mu ijuru hari ibicaniro biratubwira ngo numva ijwi ry'umumarayika numva igicaniro kivuga mu ijuru Yohana yariko arerekwa ibyo mu ijuru avuga ati ngo mbona igicaniro kivuga avuga ati igicaniro kiravuga iyi si nemure kubera ko abantu bamenye yuko uyu munsi abantu bamaze kumenya yuko shaka wige amashuri angana gute hari ahantu udashobora kugera mu buzima kubera diplome yawe abantu barabimenye nabo mu gitabo cy'umusiguzi igice cy'icenda umurongo wa 11 murabe mu mateka y'igitabo cy'umusiguzi havuga ijambo rimwe rikomeye dusomero rye tugiye kurangiza iravuga ibintu bitatu gusa duheze turangiza ndasubira nitegereza munsi y'izuba yuko mu gusiganwa impayamaguru atarizo zisiga abandi yuko mu gusiganwa impayamaguru atarizo zigira gute asarizo zisiga abandi
kandi mu ntambara kw'abanyenkomezi ataribo batsinda kandi n'abanyabwenge bataribo baronka indya kandi abakerebutse bataribo baronka itunga kandi abahanga bataribo batona ariko ibihe nibiza ku muntu bipfa kubaza ko bose amen. Imana ikomere mu gisho. Amen. Haleluya. No ibicaniro byo mu miryango yacu byubatswe gute? Amen. Mfite kuzi arongoye gatanu kandi arongorwa n'abantu bo hanze. Apre umwaka ategeka gusubira mu rugo. Kandi arongorwa n'abantu bava hanze. Nababwiye ni deliverance. Abantu benshi twahakana ko deliverance ibaho. Abantu benshi kubera inyigisho z'umuntu, kubera inyigisho zo gutera tushi imbere, turanesha, dufise byose. Abantu benshi bariko bagira sambla, bariko barirengagiza ukuri k'ubuzima bwabo. Bari Imana turi byaremwe bisha. Ntabwo nahakanye yuko turi abana b'Imana, ariko identite zacu ntabwo zanditse ko turi abana b'Imana. Naba muri identite yawe. Murabizi yuko turabisiyoni. Iyo ni identite ifatanye n'ibyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Naho Yesu yatuzanye, amena. Ariko by'ukuri muzosanga amateka yacu akenshi ibyo twita ibicaniro byo mu miryango bifatanye n'amateka iyo twakuye. Naberetse yuko twebwe turi generation iri victime y'ibintu byinshi byakoretse mu miryango yacu. Ntababwira ni aya mazina dufise, aya mazina dufise kwikaranga muntu, papa yitwa Ramazani. Igisekuruza cyangwa abo ushobora kumenya, sogokuruza wacu yitwa Ramazani. Niyo mateka y'umuryango iwacu. Igicaniro cya kabiri, amateka y'umuryango kwereka iyo ibicaniro nababwiye kubera ko iyi si yacu iganzwe iyobogwa n'isi imwe, kandi iyo si imwemo abantu benshi bamaze kumenya yuko hari ukurimbi mu buzima. Baragerageza gukora, baravuga ngo ndagerageza gukora icyiza, ariko ikibi kikagira gute, kikanyitanga imbere. Nababwiye ni bari Imana ni byiza, ubuhanuzi ni bwiza. Abantu kutubwira yuko ndabona mu myaka 10 ndabona mariage ni byiza. Mugabo nabasanze bari Imana, Satani amaze gukoroka akava mu ijuru. Umuntu wa mbere yamenye ibanga ry'ibicaniro. Igituma abantu benshi bajya mu bapfumu ni kubera iki? Abantu baje gusanga ubu buzima hari uturimbi twinshi. Abantu baragerageza gukora kugira ngo bagere kure mugabo bikanga. Abantu baragerageza kurongora, bakagerageza kubaka mugabo bikanga. Etape ya mbere ni ukumenya kugira ahantu uvuga ati no, jewe ubuzima bwanje c'est vrai natise umwana w'Imana, mugabo ugiye kuraba ubuzima bwanje. Na rero byabaye kuri Petero. Yesu amuhamagara, yamusanze ku kiyaga. Yesu yari umuhanuzi 100%. Muvyibuke yuko umunsi Satani yasabye Petero, ntabwo Yesu yamwise, ntabwo yamwise Petero, yamwise Simoni mwene Yona. Kubera Yesu yari umuhanuzi ku buryo nicyo gituma abantu b'Imana shakube ku babyeyi utamenye, ariko bitebuke Imana irashobora kukubwira aho wavuye. Shakube ku babyeyi utamenye, bagutoye mu ibarabara urakura wisanga uko utazi ababyeyi, ariko umunsi Imana yashatse kukuzanira pase yawe, umunsi Imana yashatse kukuzanira aho wakomotse, Imana n'umuhanga akomeye wo kukubwira so, akakubwira na sogokuruza wanyu, akakubwira niyo byakorewe. Umunsi umwe nije mu nzu imwe muri Rohero, ngiye gusengera umuryango. Ndahageze baranze Imana, ndababwira ati icyanzanye nyewe si ukujya no kunywa, icyanzanye ni mishingi kuko Imana igomba gukora muri iyi famille. Ngiye kuraba ku ruhome, mbona foto yo muri 72, mbona ifoto yo muri 72. Ndabyo foto Imana icinzanira amateka yose yo muri uwo muryango. Nabwiye ati madamu byageze gutya, habaye uko byageze gutya. Arambwira ati exactement niyo mateka y'umuryango wacu.
imfura zo mu muryango wacu ntacyo zimaze, yaba musaza wanjye ntacyo yavuyemo, yaba mu mateka yo kwa bashangazi no kwa bamuyoba, imfura zo mu miryango ntacyo zivamo mu buzima. Kubera iki? Ibintu biba muri imiryango yacu ni biki? Amena. Ibintu biba muri imiryango yacu ni biki? Nuko iyo ibi bintu byubatse ku buzima bwacu akenshi birakuza kugera iyo turiko turaja. Kubera iki? Ntabwo ushobora kugera iyo uri kuraja iyo utaramenya intambara z'iyo wavuye n'ibyo uri kurwana nabyo. Kubera iki? Nasanze mu buzima ntacyo bimaze kurwana intambara nyinshi. Nasanze intambara nyinshi turwana nazo ni intambara zitumara imbaraga, ni intambara zitubuza kwinjira mu by'Imana yatuvuzeho. Ariko nasanze nicyo gituma Dawidi ageze mu ntambara y'Abafilisitiya, ikintu cya mbere atashatse kumenya, yagombye kumenya ibigwanisho bafise Abafilisitiya. Ariko ikintu kimwe Dawidi yabajije, yarababwiye ati ngo uwo kwica nde, uwo kwica uyu Mufilisitiya. Kubera yamenye yuko muri deliverance ntacyo bimaze kurwana n'intambara. Abantu benshi turwana n'intambara. Icyo gituma Pawulo yavuze ngo ndakubita ariko simugira gute, simuhusha. Abantu benshi turasenga mugabo ntabwo dukubita ku ntego. Kubera iki? Nta revelation na discernement bituma turwana intambara. Mugabo tutazi ibyo turiko turagira gute, turiko turwana nabyo. Birashoboka yuko uri kurwana n'inyatsi, mugabo uri kurwana n'ubukene. Nagenda babwire, ubukene bufise ibiro. Ubukene bufise ibiro. Umusekreteri w'ubukene yitwa inyatsi. Ugasanga umuntu agwana n'inyatsi, umuntu akagwana iyo amafaranga aje, akagwana no kuvuza amana. Iyo amafaranga aje, akagwana no kuraba ingene afasha umuryango uri ruguru. Iyo amafaranga aje, kumbe namenye yuko intambara urwana nayo si intambara y'inyatsi z'abana bagwana, ni intambara y'igicaniro cy'ubukene. Nababwiye ni muri principe y'ibicaniro hategerezwa kubaho umuntu umwe ahereza uburenganzira isi imwe mu gufata control y'imiryango twavuyemo. Nababwiye ni ntabwo bashobora kubaho igicaniro hatabayeho umuherezi. Umuherezi niwe kugira ngo Abisirayeli bajye mu ntambara bategereza kuzana igicaniro, bategereza kuzana ikimazi, bagatanga ikimazi, maze Imana ikavugana nabo yuko Imana igize gute, ibahaye inziza. Mu yandi majambo, umuherezi yacika connection, iba connecta n'inzizi y'Imana. Ibyo rero Satani abimenye. Kubera iki? Imana yavuze ngo umurozi nakagire gute, umurozi nakagire gute, umurozi nakagire gute. Uzi impamvu Imana yavuze ngo umurozi nakabeho? Imana kubera ko Satani yavuye mu ijuru arazi itari cy'ibicaniro, Satani amaze gukoroka mu isi, abapfumu baba batanguye gukora, abarozi baba batanguye gukora, abantu batandukanye bari muri ibyo bintu batangura gukora. Imana irababwira ati nimamara kwinjira muri icyo gihugu nimuzore ku murozi n'umwe canke uwuhamagara imizimu canke uwuragusa, muze mwitse ikintu cyose kivuga iyindi mana itandukanye n'Imana y'Abisirayeli. Kubera Imana yaribishe. Shaka ndakubwira, na nyoko yakubyaye mu buryo bw'amaraso asangwa yita umurozi, amaze gucika umurozi. Nababwiye principe ya mbere, mwisi imwe mu nta santima zihari. Ubiriza bamubwiye gutanga imfura arayitanga, aza kuregreta ageze ku mpanga. Na nyoko yakubyaye nta muyomba kubyara. Mu miryango yacu rero twisanga turi victime y'abantu bagiye muri ibi bintu, bagiye kurondera intere zabo. Nababwiye ni kubera iki twasubiye muri Mariko igice cya 5, idayimoni zirabwinginga ngo nazirukane ngo zive muri icyo gihugu. Mwumviriza akantu rero. Aha rero niho ibicaniro bikora ku buzima bw'abantu. Aba bantu rero iyo bagiye kubaka ibicaniro, kondisiyo ya mbere nababwiye, murabizi mfise amafaranga muri Eko Kashi, bisaba kugira iki kugira ngo bampe amafaranga? Bisaba kuja kumuwasha wa Eko Kashi akamereza kode. Yamara kumereza kode, iyo kode niyo ivana amafaranga mu maelektroniki kugira ngo bamereze inoti. Abantu bakeneye gutunga rero, kubera ko bamenye ko amashuri adakwiye kugira ngo batunge. Abantu bamenye ko abo bazinanye badashobora gutuma bagera kure. Abantu baca bahitamo kwinjira muri simwemo kugira ngo bikonekte n'simwemo. Nageze muri Kenya barambwira ati Peti, ntabwo ushobora kubaka umurimo utanize kugenda hariya ukora ibi n'ibi kugira ngo
umwanya uratujanye. Amen. Haleluya. Ngiye kumviriza umuvyeyi wacu. Amen. Ariko byukuri barambwira ati peti abakenya barambwira ati peti ufise umuhamagara kandi ufise ingabire ngabo naho uzopfa ugeze vuba. Tatanga naho uzopfa ugeze vuba. Ati kugira ngo wubake ibintu bikomeye izo gusaba imyaka myinshi. Ngabo birashoboka kwite abandi bagora mu myaka 10 ubigeramo mu mwaka umwe mu mezi 6. Gute? Ni ibintu bisanzwe, ibintu bise. Bisifika tuvugana ahantu wikonekta n'igicaniro ama ibisigaye ni automatique. Reka babwire ibicaniro rero bicika inzira yo hafi igukonekta n'ibyo mwisimwe. Nico gituma hari abantu batunga kubera inyuma yo gutanga umwana, inyuma yo gutanga imfura atunga. So babima imiryango natane muri imiryango yacu y'ikinyafrika abantu benshi bamenye ibanga ryo kwikonekta n'isimwe. Nababwiye nti mariage babima si mariage zose ziva ku Mana. Ntabwo ari mariage zose ziva ku Mana. La fois passée nahuye n'umudada umwe arambwira ati pasa umukozi w'Imana segera mariage. Namubwira ati kere mariage bimeze gute? Fiancé arahari. Arambwira ati owego arahari ariko n'umugabo w'abandi. N'umugabo w'abandi. Bano Imana ni mwebwe mwiyumvira yuko ibyo muri umugisha Imana yabahaye c'est juste uricara kubera ko Imana yarabirangije. Bano Imana ikintu cyose Imana ishoboye kukugeza mu bintu kubera imbabazi. Imana ishoboye kukwinjiza mu mugisha kubera imbabazi n'ubuntu bwayo. Mugabo ntabwo ari garanti isigura yuko uzoramba mu mugisha. Hari abantu bice mu mugisha kuwa gatandatu kuwa mbere bari babivuyemo, kuwa mbere bari basubiye iyo bavuye. Kubera ibanga ry'ibicani iyo tubabwiye muzu Imana mwubake ibicani mukora ibintu mushigikira igikorwa cy'Imana, ntabwo tuba tugomba kubiriza. Ntabwo ari ibyo wari kuriyumvira ko aribyo bitubeshaho. Nabonye abantu benshi bicara utunama tw'abadayimoni na babima na muvumo wa mbere nko kujya mu kanama kavuga ko ari mwebwe mu benshi byo pastor. Nabonye abantu bagira utunama ngo pastor abayeho kubera twebwe nitwe tubeshi byo pastor. Ntabwo ari pastor abeshejweho nabo. Pastor wowe utaraza muri inshingano pastor yarabayeho. Ntabyo mubizi. Eliya mu bugaragu biratubwira ngo Imana imaze gutegeka ko imvura itazosubira kugwa mu Bwisirayeli. Eliya yatunzwe nande? Yatunzwe n'Imana. Yatunzwe n'Imana yamuhamagara. Biratubwira ngo Imana yari ishoboye gufata Eliya ikamubwira ati premier ministre azogutunga imyaka 3 hariyo store tugaburira. Ariko Imana yamubwira ati fata inzira ija mu bugaragu. Kubera umukozi w'Imana amavuta Imana yamushizeho si wewe utuma tunga, ahubwo amavuta ya pastori ni ashoboye kukugeza ku byo no kuba tukugejeje. Ni Faransa resho. Badima. Ibi bintu reka ndabigarukira. Nasanze muwera b'Imana murabe ko ni kimwe mu bimenyetso by'uko abantu bakirazwe n'ibicanye mu mateka y'umuntu. Usipanye abantu biborohera gukora ibikorwa bibazanira umuvumo kuko bokora ibibazo bimugisha. Usiko byoroshye cyane gukora ibikorwa bikuzanira umuvumo kuruta uko ukora ibikuzanira umugisha. Mutangure kuvuga amafaranga. No. Badima bino tubira ngo mwiziganize mu ijuru aho ingese ingezi bitagira gute bitagera ngo kuko imitima yanyu izobiri niyo n'ubutunzi bwanyu buzogira gute buzoba bubi. Tegenda muke iyo uri kuratangira Imana, iyo uri kurahezagira pastor, iyo uri barima iyo uhezagiye pastor ntabwo tungishije pastor, ahubwo wifatanye n'amavuta ari ku buzima bwiwe kugira ngo ibyawe binyaruke. Amen. Iyo utangiye kujya mu nama ni twebwe nitwe dutuma bayeho nitwe tubwira gute uri kuri kwegera umuvumo, uri kuri kwegera umuvumo. Mugatangaza n'igituma mu mazi y'imyaka 10 muri repentance mutariko murabona umugisha w'Imana. Uwuza après 2 semaines yabona amavuta akubaha amavuta kubera amavuta utubaha nashobora kugukorera. Amavuta utubaha nashobora kugukorera. Bamwe tutarize no kwinjira mu mpemu tutanguye kubona amajambo mabi mwavuze kuri pastor. Benshi muke kuraba neza hari abantu batigeze binjira mu mugisha w'Imana kandi Imana yarateguye ko bazohezagirwa muri ishengero batigeze binjira mu mugisha w'Imana kubera iki critique ugenda gupona umukozi w'Imana ugenda kuvuga nabi amavuta utemera
nashobora kugukorera. Nicyo gituma benshi hano Imana ifise umugambi wo kubagirira neza. Nagenda kubwira inyuma yo gukizwa no kwatura Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, etape igira kabiri ni etape Imana ifata ubuzima bwawe ikagukonekta n'amavuta y'umupastori Imana yateguye azokugeza i Kanani. Nicyo gituma Mose yakuye Abisirayeli muri Egiputa, ariko Yosuwa maze imyaka 15 ngaho bijyanye kwirukana abandi, bijyanye gukura abandi mu ishengero. Ubwo batava mu ishengero ubwo kwirukana abandi, nawe uzokugeze uri kurikwegera umuvumo. Iciza nuko iyo ugendanye n'umunyamavuta ibintu bibiri. Elisa yagendanye na Eliya yahakuye imigabane ibiri. Gehazi yagendanye na Elisa ahavana umuvumo. Uze witonde amavuta imbere ko pastori Imana imuzana muri iki gikorwa, hari ibintu byinshi Imana yamucishijemo bimwemeza neza na neza yuko ari Imana yamuhamagariye muri iki gikorwa. Abantu bize aya mavuta tuyatumbereza ibiganza, dutumbereza ibiganza ku mubyeyi wacu. Haleluya, haleluya. Ugati Imana imuhumugisha, ugati Imana imuhumugisha, Imana imuhezagire, Imana imwagure, Imana imuha abahishurirwa, Imana imugirire neza. Karibu